Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika. iradiyo ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muri beneza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkundikije. Mu Burundi twumvikanye ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'ijwi ry'Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri saha. Mu Burundi igisata c'ingenzi gishobora gutera imbere mu gihe ibintu bitari bike byokorwa. Turafise ingona bisha kutaronka itegeko kijanye n'ibisata cyo twita mu kinyamazo cadre legal ya secteur du tourisme. Itegeko rimaze kubura hari nico twita intambamyi z'ibisata canke by'igihugu cyangwa ubushikiranganji byinjira namwe mu bijanye no gutunganya neza. Uyo ni George Nimenya, umuyobozi w'igisata c'ingenzi mu bushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ingenzi mu Burundi. Igihugu ca Ukraine casavye Uburusiya guhagarika ingwano no gutahana ingabo zabwo ku buryo bwihutirwa. Intumwa za Ukraine zari zitavye ibiganiro n'Uburusiya kuri uyu wa mbere. Muri ico gihugu kandi ONU itangaza ko abanya Ukraine isinzi babandanya bahunga igihugu cabo baja mu bihugu bibanyi mu gihe ingwano hagati y'Uburusiya na Ukraine ibandanya. Aya makuru n'ayandi turabashikiriza mu kanya gatoyi, ntihagire aho muja. Amakuru avugwa hirya no hino kw'isi. Igihugu ca Ukraine casavye Uburusiya guhagarika ingwano no gutahana ingabo zabwo ku buryo bwihutirwa. Intumwa za Ukraine zari zitavye ibiganiro n'Uburusiya kuri uyu wa mbere. Ni inkuru ya Jeffrey Mutagomwa, umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika. Perezida Vladimir Zelensky wa Ukraine yasabye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kwemerera igihugu cye kuba umunyamuryango vuba na bwangu. Imishyikirano hagati y'intumwa z'Uburusiya na Ukraine yabaye hafi y'umupaka wa Ukraine na Belarusiya. Ibiro bya Perezida Zelensky byatangaje ko intumwa za Ukraine muri iyo mishyikirano harimo Minisitiri w'Ingabo Oleksiy Reznikov n'umujyanama wa Perezida Mikhailo Podolyak. Umunyamabanga mukuru wa OTAN, umuryango wo gutabarana hagati ya Amerika n'ibihugu by'Uburayi, Hans Stoltenberg, yavuze ko yaganiriye kuri telefone na Perezida Vladimir Zelensky akamushimira ubutwari bw'ingabo za Ukraine. Yanditse ku rubuga rwa Twitter ko ibihugu byo mu muryango wa OTAN bigiye kongera uburyo bwo gushyigikira Ukraine bitanga ibisasu bikingira za misile n'ibirasi bimodoka by'intambara, ndetse igatanga uburyo bw'amafaranga n'izindi mfashanyo zigenewe abaturage. Hagati aho kuri uyu munsi wa gatanu intambara itangiye, Uburusiya bukomeje guhura n'igitutu cy'amahanga mu bya diplomasi. Ifaranga ry'Uburusiya ryatakaje agaciro ku rugero rwo hasi kuruta ikindi gihe cyose. Umuryango w'abibumbye nawo urakoranye inama yihutirwa yo kuganira ku kibazo cy'intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Urakoze Jeffrey. Tukivuga kuri Ukraine, ONU itangaza ko abanya Ukraine babandanya guhunga, ariko kandi abanyagihugu mu Burusiya barahanganye n'ikibazo c'ibiciro bishobora kwiyongera mu gihe ifaranga rikoreshwa muri ico gihugu ribandanya guta agaciro. Amerika, inyuma yaho Amerika n'ibihugu by'Uburaya bifatiye ibihano. Ni inkuru ya mugenzi wacu n'ubundi Jeffrey Mutagoma. Kuri uyu wa mbere abaturage b'Uburusiya baramukiye kuri za banki no ku mashini zibika zikanabikura amafaranga batonze imirongo, nyuma y'aho ibihugu by'Uburayi na Amerika bitangarije ibihano ku Burusiya birimo kubukura ku rwego bukoreshwa ku rwego mpuzamahanga mu bijyanye no kwishyurana bwitwa SWIFT no gushyiraho uburyo butambamira ikoreshwa ry'amafaranga y'Uburusiya ku rwego mpuzamahanga. Kuri uyu wa mbere ifaranga rikoreshwa muri icyo gihugu ryitwa ruble ryatakaje agaciro ku rugero rwa 30% ugereranije n'idolari rya Amerika. Banki nkuru y'Uburusiya yagerageje gukora ibishoboka ngo yongere kuzamura ifaranga, ariko abaturage bakomeje guhangayikishwa n'uko ubukungu bw'icyo gihugu bwaba bugiye kugwa ku rugero rukabije. Minisiteri ishinzwe ingendo mu gihugu yaburiye abaturage ko kwishyura ingendo bakoresheje uburyo bw'iyambaza ikoranabuhanga ririmo iby'ibigo nka Apple, Google, Samsung n'ibindi bishobora kwanga kubera ibi bihano. Kugeza ubu Uburusiya buracyagendera ku bicuruzwa bufite mu bubiko n'ibyo bwizigamye. Abasesenguzi b'abahanga mu by'ubukungu baravuga ko ibi bihano nibitinda gato ibiciro by'ibicuruzwa biri buzamuke ku rugero rukabije, ubukungu bw'Uburusiya bugahura n'ikibazo gikomeye. Urakoze Jeffrey. Ubu naho tuje mu makuru karere ka Afrika y'ibiyaga binini.
aya makuru tuyahere ku Burundi aho havugwa ko mu gisata c'ingenzi ico gisata gishobora kwisununura mu gihe amategeko yoba atomoye vyashikirijwe n'umuyobozi w'ico gisata. Ni inkuru twateguriye na mugenzi wacu Desire Hatuyimana. Igisata c'ingenzi mu Burundi gifise ibintu vyinshi vyofasha gukwega ingenzi, ariko kugeza n'ubu bikaba bidatunganijwe neza. Vyashikirijwe na George Nimenya, umuyobozi w'ico gisata mu bushikiranganje bw'ubudandaji, gutwara abantu n'ingenzi mu ntango z'ukwezi kwa kabiri mu gisagara ca Bujumbura, aho yariko amenyesha abayigwa n'ico gisata ko mu bibanza vy'irate 127 vyemejwe n'abahinga mpuzamakungu mu bijanye n'ingenzi 10 gusa ariyo vyitwa ko bikora. Aratanga uturorero twa bimwe bimwe vyosahiriza ubutunzi bw'Uburundi mu gihe vyoba bitunganije neza gusumba uko biri uno munsi. Nuko mu Burundi dufite umugenzo twishanje ubu gushika ku bantu ico twokwita hospitalite mu kinyamazuru. Ico ni cambere twebwe tugomba kudandaza mu gisata c'ingenzi. Ica kabiri ikiyaga Tanganyika, nico kiyaga kirimo ubutunzi burenze mu bijanye n'amafi. Abashakashatsi mu gisata cavyo baravuga ko twa dufise amafi arenga ubwoko 600, ariko ikora bwo dukenera na 10 ntibushika. Ni ikiyaga gifise ngira ngo hafi ibirometero birenga 100 vy'umucanga, tuvuye ngaha mu Gatumba bashika mu Rumonge. Ikindi twodandaza twirata, turafise ikintu bita isumo riri hasi cyane bita susedine bitunze ibihugu bitandukanye. N'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arabishimangira. Mu kwezi kwa mbere ari mu karuhuko yaragendeye ibibanza bitandukanye vy'iratiro. Ari mu ntara ya Cankuzo yaramenyesheje ko Burundi bwicaye ku gahiye igihe ibintu vyokorwa neza. Hana cyose nabone dufise ibintu byinshi byo kurata. Turisme irashobora kuba ihinguriro rikomeye cyane mu Burundi, kuko nta ntara n'imwe idafise ikibazo cy'irate, ndetse n'amakomine yose usanga afise akantu special. Mu nteguro y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2020 ushira umwaka wa 2021, igisata c'ingenzi kigenewe miliyoni 197 kugira gitezwe imbere. Umuyobozi arashima ko kigoroka leta, ariko akabona ko akiri make ageranije n'ibintu bikeneye kugira icyo gisata cisununure. Asaba leta gukemura ibibazo bituma Burundi budindira ageranije no ko ibintu vyifashe mu bihugu bihanimiwe n'Uburundi. Turafise ingorane bisha kutaronka itegeko rijanye n'igisata cyo twokwita mu kinyamazuru cadre legal ya secteur du tourisme. Ubu ndiko ndababwira igisata nta tegeko rishinga ifise, ari naco gituma musanga hari cyahakurikira izindi ntambamyi zivuye kuri iryo tegeko ritaraboneka. Itegeko rimaze kubura, hari nico twita intambamyi z'ibisata canke by'igihugu canke ubushikiranganji jinjira namwe mu bijanye no gutunganya neza ico gisata. Hanyuma iyindi ngorane ugiye kora mu Burundi, nta bigo canke amashuri asohora neza na neza cyo twokwita abahekeje ingenzi legide. Naho Dasi Ndabahawe, umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ryigenga rikora mu gisata c'ingenzi Gisabo Tools, abona ko leta igifise vyinshi byo gukora kugira ico gisata c'ingenzi gitera imbere. Arerekana ivyo leta yategerezwa kwihutira kugira abagana Burundi biyongere. Abavuga ni inyubako navuga nk'amabarabara, hanyuma agahimiriza ababubaka inyubako zijanye n'uburaro kugira ngo bubake ibintu biri ku rwego canke inyubako ziri ku rwego mpuzamakungu. Ariko kandi leta igashaho igisata c'inyigisho zijanye n'igisata c'ingenzi, ariko kandi leta ikabandanya yorohereza abanyamahanga ko turi mu muryango wa Afurika y'ubuseruko, ayicitwa visa unique, basanga visa bakoresha muri tourisme basanga ni imwe, hamwe ni naho Burundi bwoteri nabwo kashika vyoba vyiza cane. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ayo makengara yatahura, amenyesha ko ubushikiranganje bugiye bwikwegera ko ataco vyofasha ico gisata. Asaba ubushikiranganje bwose bufise ibintu vyotuma ingenzi zihurumbira Burundi gusenyera ku mugozi umwe kugira umwimbu wiyongere. Ibiharuro bitangwa ni banki y'isi vyerekana ko mu mwaka wa 2019 ingenzi zagendeye Burundi zanega hagati y'ibihumbi 300. Ibiharuro vyagabanutse cyane mu mwaka wa 2020 biturutse ku kiza ca COVID-19, ivyemezwa n'umuyobozi w'igisata c'ingenzi n'ahadatangira ibitigira inyezina. Uwo muyobozi ajeje igisata c'ingenzi yizera ariko ko kubona leta yarafashe ingingo ko abanyamahanga bose baza mu Burundi baronkera uruhusha rwo kwinjira mu gihugu visa ku kibuga c'indege ca Bujumbura no ku mipaka itandukanye bizofasha ingenzi kuza ku bwinshi kugendera Burundi. Aremeza ko visa yari intambamyi ikomeye cyane ku bantu bifuza kwinjira mu Burundi. Atera kamo abarundi kugendera hari vyiza vy'u Burundi kugira nabo babimenye. Amenyesha ko ibiharuro bigaragaza ko abarundi bagendera ibibanza by'iratiro bakiri bake cyane. Desire Hatungimana, Kigali,
ijwi ry'Amerika. tukivuga ku Burundi, igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU citaho ineza abakenyezi ONU Femmes ciyemeje kugarukira ku bakenyezi bafashwe ku nguvu canke bashikiwe n'amabi aturuka ku gufatwa ku nguvu mu Burundi mu myaka iheze. Userukira ico gisata mu karere ka Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko yabitangarije i Bujumbura mu gihe yariko arasozera urugendo rwiwe rwo kwirabira ingene ayo mabi ifashe mu gihugu n'abayakorewe ingene bangana. N'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Pierre Claver, niyo nkuru ari i Kigali mu Rwanda. Igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU citaho ineza y'abakenyezi ONU Femmes cifuza ko umukenyezi wese yafashwe ku nguvu avugwa mw'ibanga ntangere ndetse n'uwamukoreye icaha agahanwa bimwe vy'akarorero. Mu gusozera urugendo yahoramwo mu Burundi, ubutwara igisata ca ONU Femmes mu karere ka Afrika y'ubuseruko na Afrika y'Amajepfo, Maxime Huinato yatangaje ko ico kibazo yakivuganye n'abategetsi batandukanye kandi ko ico gisata citeguriye gufasha mu bikenewe vyose haba mu buryo canke ibikoresho. Nous nous sommes intéressés beaucoup à la question de la jeune fille. Ati narashimikiye cane ku iterambere ry'umwigeme ari wavamo umukenyezi, abwirizwa gukingirwa mu gateka kiwe, akiga neza kandi agahabwa ibishoboka byose kugira ngo ateze imbere igihugu. Aha twarabonanye n'inzego zitandukanye guhera ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu, abashikiranganje batandukanye harimo w'intwaro yo hagati mu gihugu n'abandi. Intego no kurandurana n'imizi amabi akorerwa abakenyezi cane cane ifatwa ku nguvu ryabo canke ako kabi kakagabanuka bimwe biboneka, kuvura abo vyashikiye no gushengeza mu butungane abakekwa ko ico caha. Hari abakenyezi benshi bize n'abafise ubuzi n'ibibanza bikomeye, abo rero babwirizwa gufasha kugira ngo ako kabi karanduranwe n'imizi. Twebwe tuzotanga ibikenewe bwabo buryo canke ibikoresho, kuko abakenyezi iyo bakingiwe barateza imbere igihugu. Mu bibazo bikomeye amashami y'abakenyezi n'abakingira agateka kabo bamushikirije harimo ikibazo c'ibimenyetso mu butungane bidakunda kuboneka mu gihe wafashwe ku nguvu yitwariye uwakeka ko icaha. Aha ONU Femmes yemeye ko yiteguriye gufasha kubaka ikigo c'ubuvuzi cotanga ivyo bimenyetso. Bicimangirwa na Jeannette Kem atwara ONU Femmes mu Burundi mu kiganiro n'abamenyeshamakuru. Là, vraiment, il y a ce qu'on appelle forensic medicine. Ati ni ikibazo gikomeye natwe kiraturaje ishinga. Hari ibigusanga bitanga ibimenyetso by'abafashwe ku nguvu bikoreshwa kandi vyemerwa n'ubutungane. Mu karere ka Afrika y'ubuseruko kirahari i Kampala mu Buganda kandi ni ONU Femmes yacubakishije. Nongaha rero turiteguye gufasha muri ubwo buryo. Mu kurindira turakorana n'ikigo Humura cakira bakorewe amabi ashingiye ku gitsina. Ibikenewe byose kugira ngo umukenyezi yiture ubutungane yongera avugwe turabitanga, turabifisa no mu migambi. Ibi vyofasha kugira n'ababikora babone ko ibimenyetso bitazozimangana. Umuhari w'abakenyezi baharaniye amahoro n'umutekano Mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité ubona ko ayo mabi abandanya gukorerwa abakenyezi kubera kudahana ivyaha. Imakire Hunja arongoye uwo muhari. Mu Burundi ayo mabi sagaseseshwa rumuri kandi arabangamiye amagara y'abakenyezi n'abigeme mu gihugu. Habaye amaraporo menshi yerekanye ko no mu bagirizwa amabi akorezwa abakenyezi abigeme harimo abategetsi bo mu nzego za leta. Amwe muri abo mabi akaba ari no mu vyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu. Guhasha ayo mabi afatiye ku gitsina haba mu buzi, mu mico kama, mu mashuri, muri za kaminuza, eka no mu buzi bwose bw'igihugu. Ariko uko tubibona hakugabanuka, hagutuza ayo mabi abandanya akogwa mu gihugu. Ico dusaba rero umukuru w'igihugu yokurikirana hafi ivyerekeye amabi n'ivyaha bifatiye ku gitsina harimo n'ibihanwa n'amategeko mpuzamakungu. N'abakorewe ayo mabi basanzwe babayeho mu bwoba bwinshi butuma badashobora kwiyamiriza ayo mabi bitewe no gutinya gutotezwa.
uwo muhari waharuye abafashwe ku nguvu muri ubwo buryo barenga 60 mu mwaka uheze w'ibihumbi 2021. Onifam yemeza ko yiteguriye no kubandanya guha uburyo bw'ingurane ntonto, imitahe hamwe no gufata mu mugongo abafashwe ku nguvu kugira ngo bisunonore mu mibereho yabo canke gushigikira abana basigwa n'umukenyezi yahuye nayo mabi mu gihe vyoba vyatumye yitaba Imana. Ibiro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye birashima ko kigoro mu kurandurana n'imizi ifatwa ku nguvu y'abakenyezi n'abigeme. Ku rubuga rwa Twitter ivyo biro vyavuze ko uwo mugambi wa Onifam ari uwo gufatwa mu mugongo. Gushika ubu ibiharuro vy'abafashwe ku nguvu biragoye kumenyekana kuko nk'ikigo Seruka citaho abo bakenyezi cabwiye Ijwi ry'Amerika ko abavugwa n'abafatwa bibera mw'ibanga. Ico bikoze ico kigo kivuga ko kundwi cakira abatari munsi y'ijana bahuye nayo mabi mu ntara zitandukanye aho gifise ibiro. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Tugaruke ku nkuru yerekeye Ukraine, uko intambara ibandanya mu gihugu ca Ukraine ni nako ababa muri ico gihugu n'abanyamahanga babandanya guhunga. Abanyarwanda barimwo cane cane abanyeshuri bari basanzwe biga muri ico gihugu bari mu bamaze guhungira mu gihugu ca Pologne, aho bemerewe kuba igihe c'imisi itarenga 15. Mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na Fred Mupenzi arongoye ishirahamwe ry'abanyarwanda baba muri Ukraine. Yamaze gushika ku murwa mukuru wa Warsaw wa Pologne. Mupenzi yari umunyeshuri mu gisagara ca Lviv. Reka tubatega amatwi. Nahageze mvuye muri Ukraine mu mujyi bita Lviv, ni nk'umujyi wa kabiri wa Ukraine. Umujyi waba uri mu mijyi muri iyi minsi yaba yibasiwe n'ingabo z'Uburusiya kuva Uburusiya bugabye ibitero ku gihugu cya Ukraine? Oya, niwo mujyi kugeza ubutekanye abantu bose bari kuganamo, ntago uri mu gace kari muri turiya duce bari kurwaniramo. Gerageza utubwire, mbere y'uko mufata icyemezo cyo gufata inzira mukajya mu gihugu cya Pologne aho kugeza ubu mwahungiye, ibintu byari byifashe gute? Ese abanyarwanda mubana mu gihugu cya Ukraine bangana bate? Kugira ngo dufate icyemezo cyo gusohoka Ukraine, ni uko mu ijoro ryo kuwa gatatu ahagana mu gitondo nibwo barashe. Ntabwo twigeze tubigira ibintu bikomeye kuko bari basanzwe n'ubundi barwana turuka kera, murabizi. Ahubwo bafataga agace kamwe karimo inganda wegereza, ariko nibwo perezida ubwe yatangaje ko igihugu kigiye kurwana bitakiri mu bintu by'ibiganiro. Umunsi ukurikiyeho nibwo batangiye kurasa no mu makuru bicamo bavuga yuko n'abaturage ubwabo bemeye gutunga imbunda bakajya kurwana. Icyo gihe nibwo twafashe umwanzuro wo kuba dushaka inzira twacamo kugira ngo tutazahura n'ibibazo. Abanyarwanda muri rusange batuye muri icyo gihugu bangana bate? Ndagereranya ubu ngubu navuga nka 74, ariko tujya kugera mu 100 kubera ko harimo abasuye mu Rwanda mbere y'uko intambara itangira. Hari abanyarwanda bashobora kuba bari muri turiya duce twibasiwe n'imirwano, cyane cyane twegereye igihugu cy'Uburusiya. Aha ndavuga nk'uduce twa Kharkiv, za Kiev n'ahandi. Bari ariko ubu ntabwo bakiriyo, bose bamaze kugera mu mujyi wa Lviv, baratekanye. Turi kugerageza gushaka ukuntu bavayo nabo, ndakeka ejo cyangwa tumusibe ejo bazabashijeyo. Hanyuma gerageza utubwire uburyo murimo kugera muri icyo gihugu cya Pologne. Ese bikorwa nande? Hari uruhare leta y'u Rwanda ibifitemo kugira ngo ibe yabakura muri icyo gihugu cya Ukraine kugira ngo mugere muri Pologne? Kugeza ubu kuva mu duce buri wese abamo turifasha, tugakoresha uburyo bw'imodoka. Ubu ngubu ibiciro biba biri no hejuru, ugasanga bamwe bafite ikibazo cy'amafaranga ariko bakayihuriza hamwe bagateranya kugeza ubwo babonye bishyura umutaximeni, then bakagana ku mupaka wa Ukraine na Poland. Ariko kubera ko ubwinshi bw'abantu n'ubwinshi bw'imodoka hari aho zigera bikaba ngombwa yuko muvamo mukagenda nk'urugendo rw'ibirometero 20 n'amaguru, ni nk'amasaha 2 n'iminota 30. So iyo ugeze hariya habamo gutegereza kubera abantu benshi, ariko icyiza abanyamahanga babashyira ku ruhande n'abene igihugu cya Ukraine bakajya ku ruhande ko nibo benshi, kwambuka neza urebye nta kibazo. Hanyuma leta y'u Rwanda nayo
iri kudufasha kubera yuko hari abakozi babo babiri bohereje ku mupaka wa Poland, urasohoka bagahita bagufasha kugera waso ukagera nta tike utanze ari ubuntu, bakanatwitaho. Urebye tumeze neza kugeza ubu, kandi izera yuko n'abari inyuma nabo barakomeza kubitaho kubera yuko turi gukomeza kuvugana kugira ngo twebwe twabashe gutambuka, tubabwire uburyo babigenzamo na ambasade ibidufashamo. Nk'umuntu wabaye muri icyo gihugu cya Ukraine, ibyo ari byo byose urakimenyereye, umenyeranye n'abaturage b'icyo gihugu. Uburusiya bumaze gutangaza ko bugiye kugaba ibyo bitero, abaturage baho mwavuganye babyakiriye gute? Ese kuba kugeza kuri uyu munota Uburusiya butaragera ku ntego yo kuba bwafashe umujyi nka Kiev bwigaruriye igihugu bivuze iki? Mbere babanje no kuvuga yuko ingabo basubije inyuma ariko ari ukubeshya, nyuma baza gutangira kurasa, nyuma barasana n'abanya-Ukraine ariko barabiduhisha. Nyuma rero ubwo perezida yavugaga ngo bishyire hamwe bamanika amadarapo, ndabyibuka twese n'abanyamahanga twese baduhaye amadarapo, tujya mu muhanda badufata amafoto n'ibiki kugira ngo bagaragaze ko bashyize hamwe ntabwo bafite. Nyuma nibwo haje kubaho iyindi mpinduka, ubwo perezida nyine yavugaga ngo nta mpamvu yo kugira ubwoba, reka barwane. Hanyuma kugeza ubu Russia yo ntabwo irabasha gufata Kiev kubera yuko Ukraine yishyize hamwe, bari kurwana kandi bakora uko bashoboye kugira ngo uduce tumwe na tumwe batadufata, n'ubwo harimo utwo bafashe, ariko ibyo byose bakabikora hari intego bafite, kubera ko murabizi yuko ari indi ntambara igeze kubaho muri za 2014 ari itewe n'uwo muperezida wari uriho. So rero niyo makosa bashaka gukosora. Muri make niho kubasengera kugira ngo ibyifuzo byabo bizakunde. Abanya-Ukraine benshi barimo guhunga, barasa nk'abagaragaza ko ari uguhunga by'igihe gito. Kuri bo bafite icyizere cy'uko leta yabo izanesha Abarusiya bagasubira kubaho nk'uko bari basanzwe babaho. Mwebwe namwe nk'abanyamahanga mwabaga muri icyo gihugu, icyo cyizere mu gisange n'abanya-Ukraine, muribaza ko muzasubira mu buzima bwanyu busanzwe ryari? Kuri twebwe nta cyizere dufite cyo kuvuga ngo twasubirayo vuba, gusa igihe kizabaho iyo ntambara irangira. Icyo cyizere cyo kirahari kuko kugeza ubu bari kuvuga ko bashaka ibiganiro, badashaka gukomeza kurwana, kuko kuri kote zombi hari abasirikare bari gupfa. Mwibaza ko aho ngaho mu gihugu cya Pologne muzahamara igihe kingana iki, cyangwa se hari gahunda yo kubacyura mugasubira mu Rwanda? Ntacyo twibazamo cyo kuvuga ngo twamara igihe kingana gute, kuko muri pasiporo zacu bashyizeho iminsi 15. Ubwo niyo minsi 15 nyine. Bivuze ko nyuma y'iminsi 15 ubwo leta y'u Rwanda iri muri gahunda yo kuba yabacyura mu gihugu? Bari kubidufashamo kuko abayobozi turi kumwe nabo umunsi ku wundi. Freddy Mupenzi, uyobora umuryango w'Abanyarwanda batuye mu gihugu cya Ukraine, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Natwe turabashimiye cyane kubwitange mwagize no kutuganiriza kugira ngo menye ko duhagaze. Turagushimiye nawe Edi. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bakunzi b'umukino wa basketball, irushanwa rya Basketball Africa League rizwi nka BAL ryongeye ryagarutse. Ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri, ngibi birakomanga. Natwe ku Ijwi ry'Amerika mudatenguha, ku bufatanye n'ubuyobozi bwa BAL, tuzaba twawukereye tubagezaho iyi mikino y'imbaturamugabo muri basketball nyafurika. Ruzambikana tariki ya 5 y'ukwa gatatu 2022. Amakipe 12 yambariye urugamba rwo kwamburaza Zamalek yo mu Misiri ikamba yambitswe ubwo yegukanaga igikombe cya mbere cya BAL umwaka ushize. Ibihugu bitatu, Senegali, Misiri ndetse n'urw'imisozi igihumbi, nibyo bizakira imikino 38 iteganyijwe muri iyi BAL ya 2022. Turabararitse rero, nta gukuraho urushinge kuri radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika ndetse n'andi maradiyo dukorana, kuko tuzabagezaho iyi mikino irimo kuba, ibizaba bivugwa mbere na nyuma y'imikino ndetse n'incamake y'uko izaba yagenze. Basketball Africa League ku Ijwi ry'Amerika. Ninde uzakijyana? Ntimuzacikwe. Tugaruke kwihiganwa ryo gusiganwa n'amakinga Tour du Rwanda ryarangiye ejo ku munsi w'Imana mu Rwanda. Umumenyeshamakuru wacu Jean Claude Munyandinda yarikurikiranye kuva mu ntango, aratubwira rero ukuntu byarangiye.
iyo ni indirimbo yubahiriza igihugu ya Eritrea yaririmbwe kuri Canal Olympia ku irebero kuri iki cyumweru, ubwo umukinnyi Nathaniel Tesfazion ukomoka muri icyo gihugu akaba akinira ikipe ya Androni Giocattoli yo mu Butaliyani yari amaze kwegukana isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda ry'umwaka wa 2022. Ni nyuma y'agace ka munani ari nako ka nyuma k'iri siganwa mpuzamahanga ngarukamwaka kareshyaga n'ibirometero 75 na metero 300, aho abasiganwa bazengurutse mu bice binyuranye by'umujyi wa Kigali. Wabaye wa mbere muri aka gace ni umunyarwanda Moise Mugisha ukinira ikipe ya Protacho muri Afrika y'Epfo, waciye agahigo ko kuba ari umunyarwanda ubimburiye abandi gutsinda etape y'iri siganwa kuva ryazamurwa mu ntera rigashyirwa ku cyiciro cya kabiri n'igice kimwe. Yakoresheje amasaha 2 iminota 8 n'amasegonda 16. Yari ari kumwe n'abakinnyi babiri b'Abafaransa bo mu ikipe ya Direct Energie aribo Alexandre Geniez na Sandy Dujardin, bamuretse agatambuka ngo asoze ari uwa mbere kugira ngo nawe asogongere ku buryohe bwo gutsinda etape ya kabiri n'igice kimwe. Nathaniel Tesfazion nyuma yo gukoresha amasaha 23 iminota 25 n'amasegonda 38 mu rugendo rwose hamwe rureshya n'ibirometero 942 yahise yambikwa ikamba ry'uyu mwaka. Yegukanye iri siganwa ryari rikinwe ku nshuro ya 4 kuva ryazamurwa mu ntera rigashyirwa ku gipimo cya kabiri n'igice kimwe mu mwaka wa 2019. Icyo gihe waryegukanye n'umunya-Eritrea Merawi Kudus wakiniraga ikipe ya Astana yo muri Kazakhstan. Muri 2020 Tour du Rwanda yatwawe na Nathaniel Tesfazion ari nawe kandi wegukanye uyu mwaka. Icyo gihe yakinaga mu ikipe y'igihugu cye cya Eritrea. Umwaka ushize uwahize abandi ni umunya-Espagne Christian Rodriguez ukinira Direct Energie mu Bufaransa. Usibye kuba yegukanye Tour du Rwanda, Nathaniel Tesfazion yahembwe kandi nk'umukinnyi mwiza ukiri muto ndetse akaba ari nawe mukinnyi w'imena mu bakinnyi b'Abanyafurika baserutse. Moise Mugisha wa Protach yabonye igihembo cyo kwegukana agace ka munani, hiyongeraho n'ishimwe ry'uko ariwe mukinnyi w'inkwakuzi mu kuzamuka imisozi. Igihembo cy'umukinnyi mwiza mu Banyarwanda ni Eric Manizabayo wa Benediction mu karere ka Rubavu wacyegukanye. Uwarushije abandi kuvuduka ni Sandy Dujardin Umufaransa mu ikipe ya Direct Energie. Umukinnyi wahatanye kurusha abandi bose ni umunya-Israel Omer Goldstein, naho ikipe y'indashyikirwa yabaye Bike Aid yo mu Budage. Minisitiri wa Siporo mu Rwanda Mimoza Munyangaju avuga ko iri siganwa Tour du Rwanda ryagenze neza. Ni byiza byo kwishimira, kirangiye neza, hariho gahunda yo gutegura no kurebera hamwe cyane cyane ko turi mu cyorezo, ababa baragize ikibazo cy'uburwayi kubitaho no kubakurikirana, ariko bikaba birangiye neza muri rusange. Abagomba gutaha bazataha neza, abarwayeho gato barakize ubu navuga ko tubyishimiye ko byibuze tunarangije neza tunatwaye na etape. Igikorwa cyo gusoza iri siganwa mpuzamahanga Tour du Rwanda ry'umwaka wa 2022 cyatangijwe n'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Ijwi ry'Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabarangitse. Mu kanya turasozera ibiganiro vyacu vyo kuri isaha, ariko imbere yaho reka tubibutse ibice bikuru byari bigize amakuru. Twabwiye ko igihugu ca Ukraine casavye Uburusiya guhagarika ingwano no gutahukana ingabo zabwo ku buryo bwihutirwa. Izo ntumwa rero za Ukraine zari zimaze kugira ibiganiro n'Uburusiya kuri uyu munsi wa mbere. Twabwiye kandi ko abanyagihugu b'Uburusiya bahangayishijwe cyane n'ikibazo c'ibiciro bishobora kwiyongera mu gihe ifaranga rikoreshwa muri icyo gihugu ribandanya kumanuka kubera ibihano Amerika n'ibihugu vy'Iburaya vyafatiye ico gihugu. Twabwiye kandi ko igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu citaho ineza y'abakenyezi ONU Femmes ciyemeje kugarukira ku bakenyezi bafashwe ku nguvu canke bashikiwe n'amabi aturuka gufatwa ku nguvu mu Burundi. Inshuti mwese rero mwadukurikiranye mu biganiro vyacu, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye abagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru. Turashimiye mwese kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vy'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Ibiganiro vyakoranijwe na Dieudonné Cyubahiro bikaba vyahagarikiwe na Edi Rwema. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.